ndagukunda ubuzima bwanje bwose gushika fuwe. Yo, merci beaucoup. Ubundi tugiriye kupenda turasinye. Ora rero bandi nabwiye ko ari amajambo umugore wanje. Be. Kano kazinge reka ndagafate ko ariko kagigaca kabo umutima wanje nyene kabohere wowe wenyene gusa. Ndagukunda mpaka forever. Ari umunezero udasanzwe aho bona neza yuko bahejeje gusinya imbere y'amategeko. Urabona yuko rero ubu byemewe. Urabona yuko rero bagiye kubana nk'umugore n'umugabo. Urabona yuko amuteruye. Urabona yuko Stone ateruye Sisi kugira ngo bemeze abantu. Uvuge ko umunezero udasanzwe aha kubwiye ati turasinye. Ubu tugiye kubana nk'umugore n'umugabo. Urabona yuko ari umunezero mwinshi. N'umunezero mwinshi novuga yuko wabananiye gukontorora neza yuko amuteruye imbere y'idarapo bose babireba imbere bavuze yuko iyo umugabo adahari umugore ashobora gufata umwanzuro w'urugo. Mbega niwasanga Sisi yafashe umwanzuro udahari bizogenda gute? Yafashe umwanzuro udahari kuko none si bivuzwe nyine yuko ntari azofata umwanzuro. Directement chanze Sisi arazi what better for me, arazi yani ciza kuri jewe kandi ikintu cyose aramuzofasha umwanzuro mubi kaba kibi kuri jewe no kuri bica bimugarukira. Sasa rero azohora afata umwanzuro wa nyawo. Oh yes, 1, 2, everybody. And my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio, I'm back again. Yes, nagatse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already it's a gentleman. Kora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfred Gulf. Ni watuma image igushikira imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Yes, ni muri kiganiro tubabwiza ukuri show ocha kiganiro kigwa akajyo keza akukumenya amakuru y'abasari akukumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu obibayeho gute mbega abasari bacu babayeho gute. My name is Radio, this is Loy TV in the place. Agisa uno musi novuga yuko rero twaje gushigikira Stone na Sisi. Uno musi novuga yuko niwo musi baje gusinya imbere y'amategeko. Benshi muhora muvuga yuko babanye nk'imaraya, muhora muvuga ko Sisi ari ndaya, muhora muvuga ko Stone ari ndaya. Anovuga ko uno musi Sisi na Stone niho baje gusinya. Uno mwana nobwire ko turi kuri zone mu Kamenge niho baje gusinya imbere y'amategeko kugira ngo babane nk'umugore n'umugabo. Mbega bamwe mwahora muvuga ko babanye nk'imaraya, ivyo bigiye kuvaho. Gese nka Loy TV uno musi twaje kubashikira kugira ngo turabe tubibereke, ntimuzobe muvuga ngo ntibasinye kandi barasinye. Uno musi bagiye gusinya. Cameraman, let's go. You all my personal dreams. Ndavyemeye cyane. Ndavyemeye. Sorry. Ego cyane ndavyemeye. Yes, bakunzi ba Loy TV urabona neza yuko rero novuga yuko Stone na Sisi novuga yuko bari bamaze imisi babana bitwa imaraya, kuko novuga yuko iyo umuntu abana n'uwundi batanditswe twobita imaraya, ariko no munsi urabona yuko muri zone ya Kamenge baje gusinya kugira babane n'umugore n'umugabo. Abafana babo benshi baravuga yuko babanye nk'imaraya, babanye nk'indaya, Sisi ari indaya, Stone ari indaya kubera yuko babanye
batarandikwa, ariko uno munsi urabona yuko bagiye gusinya, urabona ko baduze hejuru kugira ngo basinye mu gitabo. Igitabo novuga yuko gisinyamo abantu bagiye kubana, gisinyamo abantu bagiye kuba kugwabo. Mbega bajya abantu bavuga yuko babanye nk'imaraya, bavuga ko Sisi ari ndaya, Stone ari ndaya, bivanye nuko bari babanye batarasinya. Ariko no musona yuko induru y'abafana barayihanye, bagiye gusinya, urabona yuko bariko barasinya imbere y'amategeko, imbere y'igihugu. Navuga ko uno munsi igihugu kirabemereye yuko bagiye kubana nk'umugore n'umugabo, babasomeye amwe mu mategeko agenga abantu bagiye kubakana. Murayazi yuko umugabo adahari umugore ashobora gukora. Mbega uno munsi turazi yuko umuntu agiye gusinya imbere y'amategeko, abagore benshi baca baduzi baba bakavyimba, ugatusanga bashaka gukontorora abagabo babo. Mbega uno munsi Sisi nawe ko asinye imbere y'amategeko na Stone bizogenda gute? Mbega wewe hazohavagira bya bindi abagore bagira bagaca bavyimba babonye bamaze kubandikisha, bimeze gute? Urabona neza yuko rero ari umunezero udasanzwe, aho bona neza yuko bagiye gusinya, urabona yuko ari umunezero mwinshi. Bari imbere y'abantu bagiye gusinya. Urabona neza yuko rero pare wa Stone ni Sisi, ni pare wa Stone ni Sami, sasa marene wa Stone ni mushikiwe. Mbega ivyo bintu byari bwaboneke hega basha. Urabona neza yuko rero ari umunezero udasanzwe, aho ubona neza yuko bariko barasinya. Marene nawe agiye gusinya, Marene agiye gusinya, Stone yahejeje gusinya na Sisi, Marene wabo ariko arasinya. Sasa rero ubu rero biremewe, reka tuvuga ati biremewe, Stone na Sisi biremewe ivyabo. We Stone, félicitations sha, tugiye gusakira ubunure rero. sigia pamba Umwisilamu arajya ubunure nani? Bagire bambikana impeta, bagire bambikana impeta, bagire bambikana impeta. Abakunzi ba Loy TV ngo bagire bambikana impeta. Stone, gire wambikana impeta kweli. Weston, Weston, Sami, we Sami, pale ni Sami, pale ni Sami, we pale chukua, we pale, Weston reka, pale Sami, ona Sami. Mwayibonye? Nayibonye. Nzito. Ngiye kwimwambika. Ndavuga. Ya. Vuge. Basha. Ola. Muore rero bandi ndambwiye ko ari amajambo umugore wanje. Kano kazinge reka ndagafate ko ariko kagigaca kabo umutima wanje nyene kabohere wowe wenyene gusa. Ndagukunda mpaka forever. Marene nawe bamuhaye impeta Shada kumwa. Nanje mvuge. Vuga amajambo na. Akuduza. Wabere kitwe bintu. Stone. Ndagukunda ubuzima bwanje bwose gushika fuwe. Yo, merci beaucoup. Umuri tugiria kupenda, turasinye. Yes, bakunzi ba Loy TV, urabona neza yuko ari umunezero udasanzwe, aho bona neza yuko bahejeje gusinya imbere y'amategeko. Urabona yuko rero ubu byemewe, urabona yuko rero bagiye kubana nk'umugore n'umugabo, urabona yuko amuteruye, urabona yuko Stone ateruye Sisi,
kugira ngo bemeze abantu uvuge ko umunezero udasanzwe ahakubwiye ati turasinye ubu tugiye kubana nk'umugore n'umugabo ubona yuko ari umunezero mwinshi n'umunezero mwinshi novuga yuko wabananiye gukontorora neza yuko amuteruye imbere y'idarapo bose babireba imbere bakuzi ba Nawe TV nakubwiye ati Sami aho ubona neza ko Sami rero ari pale wa Stone ariko rero Marene wa Stone ni mushikiwe ujya mubona Marene wiwe ni mushikiwe Mr Sami aravuga ko basanzwe bakina amafilme niwe ari pale wiwe aho ubona neza yuko rero bagiye kwifotoza bagiye baragiye nka yuko rero bagiye gusinya mu igitabo cy'amategeko ubu rero bagiye kubana nk'umugore n'umugabo bimwe bahora bababwira yuko ari maraya bahora babana nk'abamaraya birahavuye ubu babanye nk'umugore n'umugabo Yes bakuzi ba Nawe TV abona neza yuko ari umunezero mwinshi ona Sami yako wapi? Niko na mtoto. Sami yako wapi? Tulisha kwa bibi yangu na namwe yojubu. Nawe yojubu. Na namwe peti yangu. Uyu ni Stone sisi ko turaganira uyu mwanya. Wako yanga hega muto. Ingo sisi. Batubwira inkwano. Ariko bavuze bakuzi ba Nawe TV. Abi baba n'umugore inkwano bakoze ingano. Basharika ndababwira ikintu kimwe. Narababwiye just as Stone sisi mwabizi ko Stone sisi nabo twibeshere. Twana bivuze na mbere hose yuko nta buryo twari dufise kugira ngo ndamukwe umugore wanje gusa arabikwiriye kurumva ariko rero ni mugere ubwo buryo bwo kumukwa butari bwaboneke nizere guca bifata bikazibira ibintu byanyavyo ubu imbere y'amategeko umugore wanje arazwe ibyo bisha bimeza imbaraga zikomeye cyane kugira ngo zibashe gukora ibindi bintu bikomeye vuba cyane no muri eglise imbere muratumirwa yose tuzofatisha ijambo ry'Imana ravuga ati vya Kaisari mubiye Kaisari ivy'Imana mubiye Imana vya Kaisari turabiyeje ngaha anye twibukanye kuri umumizi kushobora acashaka bitwana na oya iyi ni interview hariya twahejeje imbere y'abashinga ntahe sivyo ariko Stone n'umumizirima muzokora ivyo imbere y'Imana muri hedini sawa ikintu kizoshimisha umugore wanje eco nzokora kuko sinaje gusinya nganya kugira ngo ndamugire imbwa yanje naje gusinya ngaka kugira ngo mekinge shonye ne kwigiye cyose aza uyanzo ratuma yishima nyene ngezonya ukora cyakurize baza yes bakunzi ba Nawe TV wait itonde man bakunzi ba Nawe TV sasa Stone bavuze yuko iyo umugabo adahari umugore ashobora gufata umwanzuro w'urugo mbega ni wasanga sisi yafashe umwanzuro udahari bizogenda gute yafashe umwanzuro udahari kuko none si bivuzwe nyine yuko ntari azofata umwanzuro directement chanzo sisi arazi what better for me arazi yani ciza kuri jewe kandi ikintu cyose arazofasha umwanzuro mubi kaba kibi kuri jewe no kuri bisha bimugarukira sasa rero azohora afata umwanzuro wa nyawo sasa pare ashafa mariage pare muburize ibyo ya zamani hapana hatuko hapa kuchinyiza ivya kera turi ngaha gushigikira nuzi baidona priya bana banje voilà ni muza bana banje priya na baye reka tubaze Marene ushafa mariage yego ni maricha none nanje ndabaza nti eske mariage ni iki mariage umugeni nk'ibi bikozwe nga niye bavuga yuko Marene akwiye kuba yagize mariage gucinyiza ibintu twashinze twabakera Stone umwanya urabona abakera bavuze byinshi abakera baravuze ati ngo ntazibara zitakomanya amahembe ariko no je nasize ntabwo turi inka kuko inka nizo zifite amahembe nizo zitabana n'abantu nyene uko nyene rero bavuze byinshi
ariko ubu basigaye bakijya aho bakira nyene bambara impuzu z'ibiti ubu yaraba wambaye karvati Jya turajana ibintu sivye ikintu nyuco nyene umuntu abagomba gukora nukumekinga shuwa gusa nyene abantu babe bishimye tubeho twishimye nyene kuko tubona twaje gusinya ibinyana na kimwe biza kongera ku rukundo rwa Stone Sis oya Niko bari gufata umugabo agashigikira akaba temwe apa babitwage byakusone bibera muhira no community tubayemwo yizeza yuko abantu bose badakoze ibinya ego temwe rero nibisaba ngo yagize mariage atake ikikuru nuko aba yakwizeye urumva iyo umuntu ariza kwizera nibisaba ko waragize mariage upa Marere kandi wanje aratugende naga famille persere ngaba mukuru wa Stone ya nisisi kwa sisi ataki muduchonganishe ni Rukundo TV Rukundo TV ni sisi famille bamarene na bapare barapita ndani nyuma sasa babako mukwe iko wapi babangu mukwe na mama mukwe bari nabwo bashije gushika pe ariko bande pako banani baze abi wabona sisi genda babone abi wabona sisi barahari baje kumushigikira abi wabona sisi karibu abi wabona sisi je ntabona rinzi tunaanzia wapi tunaanza kwa mama mamukwe na heshima yake na nasema tuangalie maneno ya kumuongelesha of course sana kwa Kiswahili jambo sana mimi pole sisi uyu ni mama uyu ni vyose vyanje mu gihe mama atari hafi ya ni habari ya ni habari ni mama uyu atisimu ni grand sœur kabisa mama wiyumva gute kono no musi sisi asinye umugabo twiyumva neza cyane mwari mubifite nk'indoto mwaravyifuza ibi bintu kubibona cyane gose agitwara inda bayita igitwarire mu Kirundi ya mu Kirundi bayita igitwarire inda watwaye mwakoze iki Iwacu ntabitwarire batwara. Yatwaye ikisi. Inda y'igitwarire ni inda itagira nyeneyo. Muga mu gihe hari nyeneyo. Oya ni yakwevye. Rero twebwe iwacu nanda z'ibitwarire tuvyara abana bafise base. Kubw'ivyo nibaza ko kabisa mwavyumvise mu guterero amaze gutwara inda y'igitwarire ataraja ku mugabo bo ubwa mbere bari ibintu nyene bitaryoshe ariko tumaze kumva ko nyene yo ayemanga urumva ko ari gado so kino gikomera ishoshe abandi bavyeyi mu gihe ababo baterinda mu rugi wabo yuko batohita baba batogirike batwaye inda muhira batoca babavuma oya ntibo bavuma kuko imbere h'umwana haba ari heza mama kuba wa Stone na mama wanje ego uyu nagaca kurikira mukuru wa mama wanje ingo dadingo kina na ushobora ke uyu ni nawe ni mama mkubwa amajana 5 uyahawe n'umuzuku oya nayone yamuherega kabisa aragi sasa tuvanga tujahe nyene mwakoze kuza kudushika nyene muhira watsapa tora muhiri wa sawa tuvanga tuja mu Kamenge kwa Stone ziza kudukurikirana no kuri Imana bye bye rero bye bye turabakunda cyane